mwese mwahisemo kumviriza Radio Peace FM y'ugwaruka mushobora kuyumva amasaha 24 kuri 24 muciye kuri Westatu akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome kandi ikibiriraho turi ku munsi wa mbere w'igenekerezo rya 10 ruheshi umwaka wa 2024 amakuru twabateguriye uyu munsi agizwe n'izi ngingo. Abanyagihugu bakora urudandazwa rwo gukura igitoro muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bidoga bavuga ko baribwa n'imvubu kandi ko hari n'abamaze kwasiga ubuzima muca mu byumva. Ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru Beji baheruka kwiyamiriza babicishije mu rwandiko agatotezo kaguma gakorerwa abamenyesha makuru mu Burundi ni nyuma y'itotezwa ryakorewe umumenyesha makuru wa Iwacu. Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi yemeza ko ubutegetsi bw'umuhisi Nkurunziza yahoze arongoye Burundi bwari umugambi w'Imana nabyo muca mu byumva mu kanya makuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata gumana na Jevia Tortori haragira mu ngira ndabashikirize nk'abandi ko ndafashwa na Yves irakoze mu buhinga bw'ivyuma kaze mwese mwidonido. Radio Peace FM. Urafise ico base vere. Base vere nacho no isaba. Saba ushaka kumenya. Nakuri kwaza vere iri byiki gihe. Nakuriho. Ukuri kuzozanwa n'uwundi mugwi. Ashobora kuba wewe, ashobora no kubuja wundi. Mugabo severe nishobora kwerekana ukuri ngo bikunde kuko ibyo binogo bagendamwo kwimba bishobora nibyo kuba ibya 93 bishobora kuba ibya 2015 bishobora kuba ibya bamwe birigo baranyuruzwa atawuzi yo babajana kuko nunyuruzwe batoye ikiziga mu muserege cyangwa bakamutora mu ruzi niba nawemerewe kuja kumuhamba nibo bamuhamba. Abantu bakora urudandazwa rwa magendo rw'ibitoro bakura muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo babizana mu Burundi baciye ku ruzi Rusizi barafise ingorane z'uko baribwa n'imvubu. Abantu bane baramaze kuribwa n'ivyo bikoko mu kiringo kitarenze ukwezi, bose uko bapfuye bishwe n'imvubu ku vyambu bitandukanye vy'uruzi Rusizi mu gihe bari bavuye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aho barangura mu Kinywabi ibitoro kandi mwijoro. Kubwa amasoko atandukanye abantu batari munsi ya bane baramaze kwasiga ubuzima mu kiringo c'ukwezi kumwe kutarenga. Uwanyuma yapfuye nuwo ku munsi wa gatatu kwigenekerezo rya 5 ruheshi kwibarabara rya mbere ku mutumba Rukana ya kabiri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoki. Kuri uwo mutumba nyene abandi bagabo batatu barishwe muri ubwo buryo hagati mu kwezi kwa gatanu. Abahanyagihugu cane abafise ivyuma vy'amamoteri basaba leta kurondera amafaranga y'agaciro mu ntumbero yo kurangura ibitoro bikwiye igihugu cyose, ivyo gabanya mbere bikanaheza uko kwiyahura. Buramatari wa Cibitoki aragabisha ko azohana akurikije amategeko umuntu wese azokura ibitoro muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi bidakurikije amategeko. Mu byo kumenyesha makuru mu itangazo ryasohowe n'urunani rw'abamenyesha makuru b'abarundi Ibeji rwiyamirije igikorwa kigayitse cyakozwe n'abapolisi aho bashatse kunyuruza umumenyesha makuru kinyamakuru Iwacu azwi ku izina rya Pascal Ntakirutimana. Claudine Ndayishimiye arabandanya n'iyi nkuru. Nkuko bimenyeshwa n'ikinyamakuru Iwacu, abapolisi babiri bari mu modoka y'ibirahuri bitabonerana yo mu bwoko bwa pick-up igihe cy'isaha imwe y'ijoro kujya Kanyoni muri zone Cibitoki komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Ni abo abapolisi bagerageze kunyuruza Pascal Ntakirutimana. Turiyamirije twivuye inyuma inyuruzwa rikorwa nabo kingiye abanyagihugu na harimo n'abamenyesha makuru. Ivyo bikaba bivugwa na Alexandre Niyunge ko aserukira Ibeji. Kinyamakuru Iwacu candikiye CNC
kugira ikurikiranire hafi ivyabaye ku munyamakuru Pascal Ntakirutimana, ariko uwo mugwi waciye wandikisha kinyamakuru ukigabisha ku bijanye n'inkuru yari yanditswe n'ico kinyamakuru mu kiganiro bagiranye n'umuhinga Julien Nimubona. Alexandre Niyungeko yasubiye kwerekana impungenge bafise ku bijanye n'uko sense ikora, kuko iboneka ko yabaye igikoresho ca leta ya CNDD-FDD mu gucinyiza no gutoteza abamenyesha makuru kugira ngo babuze kuvuga ibitagenda neza mu Burundi. Ibeji irasaba kandi sense kubahiriza uburenganzira bwo kumenyesha makuru no gutanga ivyiyumviro. Yasavye kandi ubutungane bw'u Burundi kwikubita gashi bukareka ko amabi akorerwa abamenyesha makuru abakamizwe n'ingoma. Ibeji aboneye akaryo ko gusaba irekurwa ry'abamenyesha makuru Sandra Muhoza na Florian Irangabiye bafunzwe bazira umwuga wabo. Claudine Ndayishimiye urakenuye, ndakumenyesha yuko amakuru y'umutekano umuntu yiciwe mu mishamirano yabaye hagati y'abapolisi n'abaca amafaranga mu kunguruza abantu ku mutumba mu Kubano, zone Muyange, komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Uwo munyagihugu yiciwe muri iyo mishamirano hafi isaha 10 z'umuhingamo wo kuri uyu wa kabiri ku isoko ya Mukubano. Diane Kaneza yaduteguriye iyi nkuru. Nkuko bivugwa n'ababibonye, byose byatanguye igihe abapolisi bagerageza gufata amapikipiki ku gituro kiri kuri iyo soko. Abapolisi barankiwe n'abo bunguruza abantu ku mapikipiki bafashijwe n'abanyagihugu baraho nyene. Igipolisi caragerageje gusukamwo mabisi biranka mu kurasa hejuru. Ku ruhande rwabo abo bunguruza abantu ku mapikipiki bishura mu gutera amabuye. Abunguruza abantu ku mapikipiki bagiriza abapolisi ko bama bafata amapikipiki yabo atansiguro babanje guhabwa kuri ico gikorwa kiba kiriko gikorwa n'igipolisi. Amapikipiki afatwa asubizwa harishwe amafaranga ari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200 y'amarundi atagitasi gitanzwe. Igipolisi ku ruhande rwaco gisigura ko ivyo byabaye mu gihe abajejwe umutekano bari bagiye gufata umudereva yari yarengeje abantu apakira. Ku bw'ico gipolisi uwo muntu yoba yahitanywe n'urusoro rwataye inzira, ivyo abanyagihugu biyamiriza. Ku bw'amasoko yari aho nyene uwo mupolisi yarashe uwo muhisi yoba ari mu minwe y'igipolisi muri komisariya ya komine Nyanzarake, aho yoba ariko akoregwa dosiye. Abanyonga amapikipiki bama bagiriza abapolisi ko mu ntara ya Makamba gukoresha inguvu mu gufata ivyuma vyabo. Bamwe mu bapolisi baja gufata ayo mapikipiki batambaye n'umwambaro, rimwe na rimwe mbere hari n'abakomereka abapolisi canke abadereva. Urongoye igipolisi mu ntara ya Makamba yaremeye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ko uko gukoresha inguvu mu gufata amapikipiki kugiye guhagarara, kandi ko abapolisi batambara uwo mwambaro mu gihe bagiye gufata izo pikipiki bazohanwa. Abo bakoresha amapikipiki barashikije amakenga yabo, bakabona ko ijambo ry'urongoye igipolisi mu ntara ryari iryo kubaryosha muri iki gihe hegereje kwiyamamariza amatora. Diane Kaneza nawe ndagukengurukire. Diane akaba yimenyereza kuri radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Muri politike nyene ugushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza wari umugambi w'Imana, kuko yashaka kwerekana ko ingabo z'u Burundi zunze ubumwe kandi ko ziyubatse. Byashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yari mu kiganiro na bamwe mu basirikare barongoye abandi mu ndwi iheze. Inkuru dushikirizwa na Odas Kaburo. Ari mu kiganiro n'abasirikare bagwanira ku butaka kuri uyu wa gatandatu ruheshi umwaka wa 2024, ikiganiro bita kozeri morale mu rurimi rw'igisirikare, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko abagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bari mu mugambi w'Imana, kuko Imana yabakoresheje ishaka guserura ubumwe n'inkomezi igisirikare cy'u Burundi
gifise. Kubwiwe igihugu c'u Burundi carateye intambwe ku buryo ataboronka aho amenera ngo atembagaze ubutegetsi, ari navyo vyashikiye umugwi w'abasirikare n'abapolisi mu mwaka wa 2015 aho abo bari barongowe na General Godefroid Niyombare babigerageje ariko bibata kuw'amazi. Akemeza ko Imana yabikoze ku gushaka kwayo kugira yemeze abarundi n'abanyamahanga batari bwemere canke ngo babone ko Uburundi busigaye ari gihangange mu vya gisirikare. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yabandanije amenyesha ko abo basirikare co kimwe n'abandi batemera ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bari bazi ko ingabo z'u Burundi n'abanyagihugu batamijwe n'umugera w'amacakubiri, none Imana yaberetse ko abarundi bamaze kunywana ibicishije muri iyo kudeta yapfuvye abahora batavyemera. Imana irabibemeza batahura ko ingabo z'u Burundi zamaze kubumwe. Eka mbere n'ibitero abagwanya leta bakomeje gukora mu ntara zitandukanye z'u Burundi vyabaye impfagusa, ndetse n'abashatse gutembagaza ubutegetsi canke abateye amakambi ya gisirikare abacitse muri bo babaye bake. Bamwe n'abandi bakibaza icatumye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikiriza ayo majambo na rirya bwaca hibukwa urupfu rwa Petero Nkurunziza. Bakibaza kandi uburyo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze atyo mu gihe hama habaye ibitero vy'umuharire bitabara urwanya leta y'u Burundi. Kugeza ubu leta arongoye itarashobora gutsinda burundu ibitero vya Red Tabara. Kimwe muri ivyo bitero bikomeye biheruka gukorwa na Red Tabara cabaye kuri uyu wa 22 Kigarama umwaka wa 2023 i Bujumbura muri zone Gatumba, cahitanye abasirikare bashika 9 n'umupolisi umwe nk'uko vyatangajwe n'umuhari Red Tabara, mu gihe leta y'u Burundi yo yatangaje ko abo bagandaguwe bari abanyagihugu. Odas Kaburo nawe ndagukengurukire muri ico gisata nyene, ugutinya kurengutswa imbere y'ubutungane, ugushaka kwigungira ko itunga ry'igihugu atawuvuga no gushaka intwaro ishingiye ku mugambwe umwe, nivyo bituma mu Burundi haguma hibonekeza agacinyizo ku yindi migambwe yemewe n'amategeko, ibiheza bigakurikirwa n'itembagazwa ry'ubutegetsi bikozwe n'abasirikare, maze demokrasi ikagenda mazima yongo. Bivugwa n'umushinga nahe Frederic Bamvugiyumvire, tumutege amatwi. Igihugu cubakwa muri politike n'imigambwe. Imigambwe ishikiriza ivyumviro bitandukanye kandi yemewe n'amategeko, hanyuma iyo migambwe ikagenda guhiganwa yose yishaka iyo hageze amatora kugira ngo havemwo indongozi, hanyuma hongere hatogwemwo n'indinganizo y'ibikorwa bizokorwa kuva ayo matora aheze ayandi atangura. Urumva rero abanyagihugu basabwa kwitoreramwo ibizorangurwa, bagasaba kwitoreramwo abazobirangura. Uko niko imigambi igwiza gutunganywa. Mugabo twebwe twagiye turabona kuva Rwagasore apfuye, urabona ko byateye bitangura gucumbagira. 66 haca haza ingendo nshasha y'abasirikare bafata ubutegetsi, hanyuma iprona igira umugambi umwe. Gutyo rero nta mahiganwa yarakiba, ubutegetsi ntibwahindurwa n'umugambwe, bwahindurwa n'abasirikare uko babishaka. Naco gituma 66 bwahindutse mu mirongo itariki imwe ya Munyonyo 76 ubutegetsi burahinduka. Itariki 3 z'ukwezi kw'icenda mu 87 ubutegetsi burahinduka. Rero iyo haciye bingendo nshasha iteye kubiri na demokrasi. 93 amatora araba kandi ashingiye ku migambwe myinshi, mbere atsindwa n'umugambwe utahora ku butegetsi. Ari ivyo byanatumye imvururu mu gihugu kubera ko
abatsinzwe ntibigeze bemera ko batsinzwe, bashatse ko babugarukana mu kunguvu kuko bariho bya gisirikare. Novuga kandi nti umugambi uri ku butegetsi uyu munsi nawe nyene ni ingendo ya gisirikare kuko n'umugambi wavuye mu ishamba mu gwaruka bari bagiye ngo kurwanira demokarasi, ariko bo rero batashe kandi biciye mu biganiro cavuga bati si twebwe twashitse ko dufise ibigwanisho, reka tuzohava vy'ukuri Yezu Kristo agarutse nk'uko babivuga. Gukumira rero iyindi migambwe, imvo ya mbere no kubera ko batinya yuko bahinduka ku butegetsi kubera baba barakoze amabi menshi, batinya ikuja imbere ya sentare. Ahanini nico kintu nyamukuru. Ikindi ca kabiri ni kubera bashaka kwikubirako itunga ryose ry'igihugu kandi ntihagire n'umwe agira ijambo, abarundi batinangare ntihagire ijambo bavuga. Ubwa gatatu ni gufata imigambwe yose bakayifa canke bakayitinangaza ntihagire n'umwe agira ijambo, hagayitwaho kuriho kwizina, no kuvuga imigambwe myinshi kwizina mugabo vy'ukuri ari umugambwe umwe. Urumva rero kuko uwo mugambwe ari ushaka kuma ku butegetsi niwo uzohora ugenda imico yose hageze amatora, ariwo babandi nyene aribo bishiraho, hanyuma iryo kibane gisubira inyuma nabo bandanye batera imbere. Nizo mvo zitatu novuga nti nizo zituma bakumira iyindi migambwe. Nta yindi migambwe bashaka, kandi ivyo navyo bizohinduka ari abanyagihugu barundi nyene ashatse ko bihinduka, bidahindutse bizobaranya kurya nyene biri, kandi n'igihugu bizotera imbere na rimwe kuko ntavyo bashoboye. Uwo yari Frederic Bamvugiye Inyumvira, yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu, ubu akaba ari mu buhungiro. Nta modoka n'imwe yemerewe kumanukana amakara mu gisagara ca Bujumbura. Haraheze imisi abakoresha mwe n'izo modoka bakaba bari mu bibazo bidapanze, bagatabaza umukuru w'igihugu Ndayishimiye ko yobatabara bagashikana amakara i Bujumbura. Inkuru ndende na Jean d'Arc Gikundiro. Kuva ku munsi wa kane igenekerezo rya gatandatu ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024, ikamyo zahora zimanukana amakara mu gisagara ca Bujumbura zikaba zarahagaritswe. Izica kuri RN7 benshi bita irya agenda zose zihagaze ku kibuga c'umupira Inyabiraba ni muri Bujumbura hare. Izica kuri RN1 canke ngo z'Igitega zose zizibiriwe aho bita kwa Busigo ni haruguru y'ikirimba c'umukuru w'igihugu. Abagendesha izo modoka babwiwe ko ari itegeko ryavuye hejuru. Abo badereva b'izo modoka bakaba bari mu mwiheburo mwinshi kuko ngo kiretse ko akazi gasana kahagaze, iyo misi yose iheze bari mu gahinga n'inzara mu nda, eka mbere ngo n'imiryango yabo ubu ntibaronka ico bafungura. Baratabaza inzego zibijejwe harimwo n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kubafasha kugira barekugwe bashike mu gisagara ca Bujumbura. Ni mu gihe hamwe vyoguma uko amakara yoshobora gukena mu gisagara ca Bujumbura canke akazimba biteye ubwoba. Aho mwomenya ko umufuko w'amakara muri aka kanya uri kuragurwa amafaranga 80,000 vy'amarundi mu gisagara ca Bujumbura. Nawe Gikundiro Jean d'Arc ndagushimire. Mu gusozera aya makuru, abana bagera ku 499 bari mu matati n'amategeko nibo bafashijwe n'igisata ca ONU kijejwe gukwirikirana ibijanye n'agateka k'abana UNICEF mu Burundi muri uyu mwaka uheze w'2023 mu kubarosa ababafasha gukwirikirana imanza zabo. Kibutsa ko uko amategeko abiteganya, umwana atarakwiza imyaka yo gufungirwa hamwe n'abandi bakuze, iyo yagiriwe n'icaha acajanwa mu bigo vy'igororero kugira ngo afashwe n'ababijejwe kwihanura no kwigisha ivyankenerwa kugira ngo ahebe ingendo mbi. Ishirahamwe UNICEF mu Burundi kandi ngo ryarafashije mwiyandikishwa ry'abana bakivuka bagera ku 3,000
145 n'amajana 710 gushika ubu kugira umwana adakwiza imyaka 5 avugwe ku buntu mu byo basaba harimwo urupapuro rutangwa n'ibiro ndangamuntu rwerekana ko yanditswe imbere y'amategeko. Amakuru twari twabateguriye n'aha agarukiye. Mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Shimire Naive irakoze yari mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe vya Tortori aragira Mungu na yabashikirije mu nkundire duhana isango ku munsi w'ejo naja guhane.